Bakunzi bacano umuco w'ijambo yabaye ikaze aho muri hose ndizera ko mumeze neza kandi nizera ko mugishingira na Yesu Kristo mu mitima yanyu. Mbere yuko dutangura ikiganiro cacu reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimye turaguhimbaje tuguhaye icubahiro mwami, hawe icubahiro kuko urabereye gushimwa, uri hejuru y'abiyita abakomeye. Yesu Kristo mwami w'abami urahambaye, uri hejuru yabo bose biyita amazina yawe, biyita Imana, ukata n'umuhwanye nawe. Tugushimiye urukundo, ubuntu, imbabazi zawe, urukundo watweretse ku musaraba ukitanga ukadupfira. Habwa icubahiro mwami, habwa icubahiro. Ikiganiro cacu tugishize mu maboko yawe kugira ngo kirongore, kugira ngo kiganze n'izina rya Yesu Kristo. Kize mu maboko umuntu wese ariko aradukurikirana, mwami Imana, kugira ngo uvugane nawe umwiyereke umwishurire. Urakoze Mana, turagushimiye turaguhimbaje. Vugana n'imitima ya benshi ishonje inyotewe ijambo ryawe, mu wawe bagenderere. Urakoze Mana, turagushimiye turaguhimbaje. Uhaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo bisavye Imana twizeye, amen. Yesu nashimwe. Kumbure n'ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro vyacu. Ku mazina nitwa David Nitunga, izina ry'igikorwa akaba ari Bishop, akaba ari jewe nkunda kubana namwe mu biganiro vyacu ya misi yose. Nimba utarakora sabone cyangwa uhinyirize ukore sabone kugira ngo uze urabana natwe mu biganiro vyacu vya misi yose, kugira ngo tugishirako ikiganiro cubona notification kumenyesha yuko hari ikiganiro kije gishasha. Yesu nashimwe. Rero nshimiye abantu mwese mwakoze sabone, Imana ibahe umugisha. Nk'uko mubizi tumaze igihe dutangaza ishuri, nivyo ishuri rigiye gutangura mu kwezi kwa gatandatu itariki 3. Rero nimba utariyandikisha birasaba yuko twandikira ngaho kuri email cyangwa kuri WhatsApp kugira ngo uhe impapuro wuzuza, hama nawe uze kwifatanya hamwe n'abandi. Rero ni ishuri mpuzamahanga, ishuri kazoba ririmo abantu bavuye mu mihingo itandukanye. Yesu nashimwe. Kandi rikazomara indwi 15, hama waziheza ugaca uhabwa impamyabumenyi mpuzamahanga. Rero nimba udatahura icongereza, mu by'ukuri urashobora kugufasha, ariko uri ngaha ngombye kuvuga ibi bintu kubera benshi banyandikira bambaza mbega birashobora kuba riri online. Online ntibishoboka. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi, hari akanovera k'ijambo n'inyigisho utoronka muri online. Yesu nashimwe. Rero munyagase n'imyandikisha. Yesu nashimwe. Uyu munsi mu by'ukuri ijambo rihindura ubuzima bwawe. Hari ikintu utaruzi uyu munsi ugiye kumenya kandi kigiye gutangaza. Kandi uyu munsi nazanye liste y'amazina y'abantu bitwa ba Yesu. Si bose nazanye, ariko hari n'abo utanazi utaruzi, kumbure bigiye kuba ubwa mbere wumva iryo zina wigetse uyu muntu yitwa Yesu kandi ari muri Bibiliya, bigutangaza. Hari abantu benshi muri Bibiliya bitwa ba Yesu.
rero kubona umuntu yitwa Yesu canke guhura n'umuntu yitwa Yesu icyo si gitangaza. Hari akavideo nashize ko ngaho kamara iminota 3 k'umugabo mu by'ukuri muri Kenya yiyita Yesu Kristo w'ukuri, nyene akabinezererwa akemeza abantu benshi bakamukurikira, kandi afise n'urusengero aho abantu bagenda gukoranira bariko barasenga bamusenga bamuhimbaza. Ni umugabo ava mu gihugu ca Kenya yirabura, kandi ntiwovuga ngo aba mu gisagara nk'akarorero Nairobi canke Mombasa canke ahandi. N'ahantu ashobora kuba mu by'ukuri n'icyo gisagara kidateye imbere rwose, nkawe twebwe dukunda kwitwa ruguru. Kubera iki? Uravye ukuntu asa, by'ukuri birakwereka uyu muntu ko atari umunyamujyi. Ariko ikintu gitangaje kinababaje kikwereka by'ukuri yuko abantu benshi bagihumye bakeneye guhumuka, n'ukuntu bamwiruka inyuma. Uyu mugabo afise abantu barenga amamiliyoni bamwiruka inyuma bavuga ngo ni Yesu, bamwizera ko ari Yesu Kristo yagarutse muri urya mubiri. Ariko ntibamenye yuko Satani by'ukuri ariko arakora. Satani ariko arakora mu buryo bwinshi, ariko mu by'ukuri ni ngaha mbwira umuntu wese ariko aramukira. Urya mugabo si Yesu Kristo. Urya mugabo afise misiyo yo kuzimiza abantu. Yesu ntameze nka bya bihugu abantu bizera yuko umuntu yapfuye azogaruka mu yundi mubiri avukira ahandi hantu. Yesu si uko ameze. Yesu si uko ameze, kandi Yesu ntazogaruka agarutse mu yundi mubiri, ntazosubira kuvuka. kandi Yesu niyagaruka, Yesu ntazokongera kuvuka. Niyagaruka ntazokongera kwambara umubiri. Imana idufashe cyane. Ariko birababaje kubona abantu bakuze, abantu bazi ubwenge, abantu bazi gusoma, abantu bazi no kwandika, abantu bize by'ukuri bakiruka inyuma y'uwo muntu, kandi babona biyabase ntibereke n'akantu na gatoya. Ariko mu by'ukuri nyine n'igihe cyo gukora k'umwiza kugira ngo Satani azimize benshi. Reka nkwereke impamvu uyu muntu atava ku Mana. Dusome Bibiliya. Nimba ufite Bibiliya yawe yisome. Yesu nashimwe. Matayo ibice ni 24 ku murongo waho wa 4 n'uwa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma igice ni Matayo igice cya 24 umurongo waho wa 4 n'uwa 5. Yesu yavuze gute? Yesu arabishyura ati, mwirinde ntihagire ubazimiza. Avuga ati mwirinde ntihagire umuntu n'umwe agira gute abazimiza. 5, kuko benshi, ntiyavuze umuntu umwe, yavuze ngo benshi, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Yesu aha niwe yavyivugiye, ntiyavuze ngo abantu bazoza bayita Yesu, no.
ahubwo avuga ati bazoza biyitwa Kristo, ntibazokwitwa Yesu gusa ahubwo bazokwitwa na Kristo. Murumva, kuva jewe nakabaho sindumva umuntu yitwa Kristo. Kristo bisigura uwasizwe. Nabo bose bagenda bagasigwa ayo mavuta, wumva ngo je narasizwe ibiki n'ibindi n'ibindi, barasigwa ayo matitre y'aba bishop n'abapastori n'abaprofete n'ibindi, ariko nta muntu urumva avuga ngo jewe narasizwe kuba Kristo. Bazoza bavuge andi matitre, bavuge ibi na biriya, ariko izina rya Kristo barazi yuko ari igiti kiturirwa, si finiro. Ariko rero Yesu aravuga ati mwirinde ntihagire umuntu agira gute abazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ngo jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Uyu mugabo ariko arazimiza abantu benshi gose, kandi abantu benshi ntavyo bazi ko bari mu bizimire. Nimukangwe n'ivyo bitangaza, kuko na Satani arakora ibitangaza. Nta muntu akurikira Yesu agiye kuronka ibitangaza, ahubwo igitangaza ca mbere ukeneye ni ukubanza gukizwa wewe by'ukuri. Igitangaza ca mbere ukeneye ni uko ubugingo bwawe bubohoka, ni uko uronka ubuzima budahera muri Kristo Yesu. Ico nico gitangaza, kuko ibisigaye vyose ni bisanzwe. Ibisigaye ni bisanzwe. Yesu ntiyazana no gukora ibitangaza. Yesu misyo yamukuye mu ijuru ntivyari bitangaza. Wapi? Yesu ndabisubiyemwo, misyo yamuzanye ngaha kuri iyi si ntivyari bitangaza. Ni kwari gukora ibitangaza, ariko misyo yamuzanye ni ukugira ngo aduhe ubugingo budahera, kugira ngo dusubire kugira imigenderanire n'Imana yari yatakaye ku bw'icaha. Misyo yazanye Yesu ni ukurandurana n'imizi ico caha. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cane. Misyo yazanye Yesu kwari kugira ngo wewe usubire kwitwa umwana w'Imana. Ibitangaza kenshi mu by'ukuri yarabikoze, kandi n'uyu munsi aracabikora. Yabikora ku buryo benshi bari bamukikije batagira gute, batamwemera, ku buryo yavuga ati mwe mwarase kunyizera ni sawa, ariko basi nimwizere n'ivyo byo nkora, kugira ngo mwizere mubone yuko ndi Imana y'ukuri. Yesu nashimwe. Ariko uyu munsi abantu kubera imitima yabo yamaze kurarikira ikintu citwa ibitangaza, imitima yabo yamaze gufatwa n'ibitangaza, abantu bagenda mu rusengero bagiye gusa kurondera iki? Igitangaza. Nta kindi ntobagore, igitangaza gusa, ku buryo batitaye kumenya mbese uyu muntu ariko arakora ibitangaza muri uyu buntu ninde. Uwo mwanya ntawo bafise wo kwibaza no kwiyumvira, no, ico bikenereye ibitangaza. Ibitangaza rero niyo mpamvu vyoroshe kuza kubazimiza biciye mu bitangaza. Niyo mpamvu uyu munsi uvyuka ukabona umuntu ariko aratera ingumu n'imigere n'imipira mu rusengero n'ibindi ngo ariko arakora ibitangaza. Umuntu kwikubita hasi si igitangaza. N'imborerwa zirikubita hasi utanazikozeko. Imborerwa zirikubita hasi utanazikozeko. Imana idufashe cyane. Uyu mugabo muri Kenya, uyu siwe, uyu ntiyaje ava ku Mana.
uyu yaza ava kuri Satani kugira ngo azimize benshi. Izi miliyoni ziriko ziramukurikirana zigire gute? Zije mu mahonero. Satani arazi yo muri komuraja, my friend. Satani arazi ubwami bw'Imana ukuntu busa n'ibyiza bimiriyo. Yagutanze kubayo, wewe yabanye n'Imana hariya, ariko umunsi umwe yisanga yakorowe ava mu icuru. Rero kuzimiza benshi kugira ntibazogende hariya niko bimeze. Raba iyo umuntu avuye nko mu gisoda canke afashe ingingo kugenda, yakoze amakosa mu gisoda bakamwirukana canke akikura mu gisoda akagenda mu ishamba, impaka arondera abantu bamwizera bamwemera kugira ngo afonde uwundi mutwe w'igisoda, hama aje ku rugamba. Uyu munsi Satani ariko aragwana. Uburyo agwanya mu Imana ni ukugwanya abana b'Imana. Mu Kirundi hari abantu bavuga ngo, umugani bavuga ngo ntiwambwira ngo ndagukunda ariko nkwagira umwana. Vy'ukuri nimba unkunda utegerezwa gukunda n'umwana wanjye, ariko nimba unyanka n'abana banje urabana. Rero kubw'urukundo Satani yanka Imana kubera ivyabaye, niyo mpamvu abana b'Imana bama bari mwikomba. Ariko Imana ishimwe kuko Kristo yaranesheje. Yesu nashimwe, kandi umugabane wacu ni ukunesha, ni intsinzi. Tera tuja imbere, tuva mu bwiza tuja mu bundi. Naho Satani yohaguruka ntidutinya kuko turi kumwe na Yesu. Abo tugwana saba inyama n'amaraso, ariko kunesha kwacu kubonekera mu maraso Yesu Kristo yamenye ku musaraba. Haleluya. Yesu nashimwe. Mube maso, hari abantu benshi cyane bariko baraza bigita ba Yesu. Mube maso, abadayimoni ntibatinya ayo mazina. Yesu yarabivuze, ibintu biriko biraba uyu munsi. Yesu yarabivuze. Rondera Bibiliya, yigure, yisome, yiteresharije, ishyire muri telefone yawe uyisome cyangwa uyigure. Nibisanzwe, nimba ushoboye kugura telefone y'ijana, y'ibihumbi 100, 200, 500 na unanirwa gute ni Bibiliya y'ibihumbi 10, 15, 20 cyangwa 30? Muzigure, muzisome uko ziriko ziraduga ibeyi umunsi ku munsi, bibatere n'ubwoba kuko ejo canke hirya y'ejo muzozibura ku isoko. Nimutasoma ijambo muri biki mu mitima yanyu n'akazi kanyu, muzoza murisanga inyuma y'abo bantu ko ibihumbi n'ibindi babazimiza gusa, babazimiza ngo ndi Kristo ndi runaka kubera ubutangaza bariko barakora gusa, naho ne babukoreshwa na Satani. Bikoreshwa na Satani. Igitangaza c'Imana ni ukubona umuntu ariko arahinduka. Icyo nicyo gitangaza. Kubona umuntu ahindutse, akizera, agakizwa, akava mu byaha, icyo nicyo gitangaza. Rero ndiho gukubita umuntu hasi, kumuha inzoga ngwanwe ngo acakira n'ibindi n'ibindi, na mukanya agasubira kwivundagaza mu byaha. Byose bitangaza, byose bitangaza. Igitangaza no kubona umuntu akijijwe, agafata inzira, agahinduka, akavuga ati jewe na muntu mubi nakora ibi nibi, ariko ndahindutse, ndakijijwe, ubu mbaye wa Kristo Yesu, ndasi icaha nitandukanije naco. Yesu mbere umwami n'umukiza bugingo bwanje kuva uyu munsi mpaka. Ico nicyo gitangaza. Ariko ivyo bindi byose, ivyo si bitangaza. Ivyo si bitangaza, kandi si abantu bose banahawe n'izo mpano.
n'abakoreshwa n'Imana si bose bahawe impano zo gukora ibitangaza. Ntimukangwe n'abo bantu bariko barakoresha ivyo bivuta, ivyo bisabune n'ibindi. Mube maso. Turafise abantu benshi cyane muri Bibiliya, Yesu nashimwe. Turafise abantu benshi bitwa ba Yesu muri Bibiliya. Soma Bibiliya yawe, Abikolosayi igice 4 ku murongo wa 11. Urahasanga Yesu yitwa Yusito. Pawulo yaramuvuze ko canke yaramuramukije. Pawulo yariko aravuga amajambo yo guhereza ko aramuvuga. Yesu nashimwe. Soma Luka ibice vyaho 3 ku murongo wa 29. Urahasanga Yesu umwana wa Eliyezeri, ngo nawe yitwa Yesu. Yesu nashimwe. Raba ujya Yosuwa ubona canke ntuzi, umwe yari kumwe na Mose mu gukura abana b'Isirayeli mu buja bwa Egiputa. Umwe yasubirira Mose, tazi kumuzi. Ujya nawene yitwa Yesu. Ariko ujya wewe ukuntu nubwo yitwa Yesu yaje yizera Imana, yaje akorera Imana, ariko izina ryiwe ugiye kuriraba, iryo rya Yosuwa ni Yesu mu ndimi zabo zahari. Izina rihinduka kubera ukuntu uzurahindura Bibiliya uyikura ngaho uyishira mu rundi rurimi, uyishira ariko ikintu canke isiguro ni uyu munsi. Ndazi ko umaze kumva abantu benshi canke ufise abagenzi bawe benshi bitwa ba Joshua, ba Yosuwa, canke bitwa ba Jezi, aribo ba Jesus. Ariko abo bose Yoshua na Jesus canke Jezi ntaho bitandukanye. Ni ikibazo gusa kiki c'ururimi. Yesu nashimwe. Ni ikibazo c'ururimi gusa, kuva muri uru rurimi urushira mu rundi. Ariko ugiye kuraba original y'ururimi si Icongereza, ku buryo uvuga ngo ni Jesus. No, is not. Ariko ugiye kubiraba ubishire mu Congereza neza, wosanga ari Joshua na Yoshua. Ubikuye mu Congereza ukabishira muri urwo rurimi rwabo rw'Abagiriki n'ibindi, canke ubikuye muri urwo rurimi rw'Abagiriki ukarushira mu Congereza, ijambo canke izina rya Yesu biza kugwa original ni Joshua. Ariko sinzi ivyongereza n'ibindi impamvu bahisemwo kwita Jesus. Ariko Jesus ni Icongereza kandi na Yoshua ariyo Joshua ni Icongereza na cone. Rero ni ingorane z'iki z'ururimi canke abantu basigura Bibiliya bo baba bazi ivyo bagize gute bafatiye ko. Yesu nashimwe. Kandi ikindi kintu abantu mumenye yuko Bibiliya hari amakosa menshi yigeze kugira. Amakosa menshi yabaye muri Bibiliya, amakosa arimwo muri Bibiliya. Kandi ntemeranya n'abantu bitwa Bibiliya ko ari Imana. Bibiliya ni Bibiliya, Imana ni Imana. Kuko Imana yabayeho Bibiliya itarabaho. Imana yabayeho isi n'ijuru bitarabaho, kuko niyo yabiranye. Yesu nashimwe. Mu nyuma
Bibiliya yaje kuboneka, abantu barayandika. Bibiliya ntiyaje koroka ivuye mu ijuru, no, abantu barayanditse ariko bahumekewe n'Imana, bahumekewe n'Imana barayandika. Yesu nashimwe. Ariko Bibiliya si Imana. Hari benshi bayiseguza ngo abadayimoni nibo bakubita. Abadayimoni barabadiye, ahubwo bakubita rwose kabisa. Mufise ikigwanisho ntimuzi kugikoresha. Ubwo rero bari ubujinga, bari ubujuju bwo gutunga ikigwanisho utazi kugikoresha. Bibiliya si Imana. Inkoho kuba uyifise mu nzu ntibisiguye yuko abantu batazogutera. Bamaze kumenyaho ko utazi kuyikoresha, ugataha ugiye kugira iki? Tugira ikintu cyo kudutwara. Rero burya n'abadayimoni niko bamaze kubona ufise Bibiliya ukayizera nk'ikigwanisho ariko ntazi gukoresha, ibona gutinya. Ariko murabe Yesu yaravuga ngo handitse, handitse, handitse. Ko niko gukoresha ikigwanisho ufise. Rero uwo Yosuwa na wene Yesu. Ariko hari ahantu uyu munsi tugiye guhagarara. Yesu nashimwe ku yundi murongo. Ariko mvuze kuri Yosuwa, Yosuwa se wiwe yitwa Nuni. Yoshua mwene Nuni. Nuni muri urwo rurimi rw'Abagiriki n'ibindi bisigura ifi. Kandi murazi mu gihe cyo guhamwa hariya muri ivyo bihugu, mu by'ukuri kugira ngo bizere yuko wewe uri umukristo, wategerezwa kubuzi gucapa ikimenyetso c'urufi. Ikimenyetso c'urufi. Hama bakabona ati ego uyu ni umwe muri twebwe. Rero Yosuwa ujye ari kumwe na Mose canke yatwaye Abisirayeli, yari mwene Nuni. Yesu nashimwe. Mu by'ukuri urumva ibi bintu, wewe yaje mu nzira nziza ku buryo n'umuryango wiwe aho yakomoka bizera mu Mana canke bizera Imana. Yesu nashimwe. Bizera Imana. Hanyuma Yosuwa araza gukorana na Mose. Mose amaze gupfa, Yosuwa niwe yashikanye ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'isezerano. Ariko izina ryiwe ryari Yosuwa. Ariko mu by'ukuri mugiye kuraba ibintu byose byariko birakogwa, Yosuwa yariko arategura, yariko arakina nka role ya Yesu Kristo. Kuko nta wundi muntu adushikana ku gakiza uretse Yesu Kristo wenyene. Niwe nzira yonyene idushikana ku Mana. Yesu nashimwe. Kristo Yesu niwe adushikana ku Mana, niwe kiraro kiduhuza n'Imana. Ariko muri icyo gihe Yosuwa niwe yari imbere barongoye kugera mu gihugu Imana yabasezeranye. Yesu nashimwe. Rero uyu munsi ikintu tugiye kuganira ko cyane ni ku muntu umwe yitwa Baraba. Uyu muntu Baraba abantu ntibigeze bamenya yuko ari nde, yuko ari Yesu. Ntibigeze bamenya yuko Baraba irindi zina ryiwe yitwa Yesu. Baraba turamuzi. Baraba turamuzi. Reka turabe igitabo ca Luka ibice 23
Yesu nashimwe. 23 Luka, dusome ku murongo wawo wa 18. Yesu nashimwe. Luka ibice 23 ku murongo wa 18. hama tubandanye turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ariko bose barasemerera icyarimwe bati, kuraho uyo uturekurire Baraba. 19 uyo yarashinzwe 19 uwo yari yarashizwe mu ibohero bamuhoye ukugarariza kwabaye muri ico gisagara be n'ubwicanyi. Umurongo wa 20. Pilato yongera kubabwira kuko agomba kurekura Yesu. Umurongo wa 21. Ariko bo barongera bati, mubambe. Umurongo wa 22. Ababaza ubugira gatatu ati, kuki uyu yakoze ikibiki? Simubona ko igikwiye kumwicisha. Simubona ko igikwiye kumwicisha. Nuko ndamukubita ndamurekure. 23. ariko barihambira bavuga n'amajwi arenga bamusaba kwabambwa. Amajwi yabo haramurenga. 24. Nuko Pilato aca urubanza nk'uko bamusabye, arekura uwashize mu ibohero bamuhoye ubugararizi n'ubwicanyi uwo basabye, maze atanga Yesu wagigwe uko bagomba. Yesu nashimwe. Ugiye kuraba ibi bintu byari biteye ubwoba, kuko Pilato yarakoranije abaherezi kugira ace runo rubanza. Biramucanga, akoranya abaherezi bakuru. Reka dusome umurongo wa 13. Pilato akoranya abaherezi bakuru n'abashingantahe n'abantu. Pilato yakoranije abashingantahe, abaherezi bakuru n'abantu kugira ronke inyishu gusa y'urwo rubanza. Biramucanga, biranka, biramunanira. Umurongo wa 14 arabwira ati, mwanzaniye uyu muntu wagomesha abantu, none jewe namucunagurije imbere yanyu. Nta cyaha mbona kuri we, kuvyo mwamureze. Avuga ati, nagerageje kumucunagura imbere yanyu. Aho Pilato ariko aravuga Yesu Kristo umunyanazareti. Mwamuzanye, namucunaguje imbere yanyu, namufashe nabi, ariko mu by'ukuri nta cyaha na kimwe nigeze mbona kuri we. Yakoranije abatama, yakoranije abashingantahe, yagize ibishoboka byose, ariko biranga. Ariko nta cyaha bamubonye ko. Pilato aravuga ati, urubanza basi. Yesu nashimwe. Urubanza rurambenze, ndarugenza gute?
15 wumve, si Pilato wenyine na Herode ubwiwe. Na Herode nuko. Na Herode nuko kuko yamudusubije kandi raba ntaco yakoze gikwiye kumwicisha. Na Herode twamutwaye iwe turamumuha uyu muntu, ariko arabura icyaha na kimwe cotuma uyu muntu apfa canke afungwa canke agira gute. Nta cyaha tumubonako. Herode yamubuze ku icyaha, nanje nta cyaha, abatama n'abandi bose nta cyaha tumubona. Ntavyo mbona. Yesu nashimwe. Ariko abantu babandanya gusemerera ngo nabambwe Yesu Kristo. Nabambwe. Ahubwo amajwi y'abo bantu bariko barasaba ko Yesu abambwa aba menshi aramurenga. Hama agati nta cyaha n'ubundi abivuga inshuro zingahe? Zitatu. Inshuro zitatu. Ariko barananana. Ntibishoboka, utegerezwa kugira gute? Kuduha Baraba. Ahubwo ngumana uwo Yesu bari bubamba mu gishimwe. Uyu Baraba yari umwicanyi. Uyu Baraba yari umubandi, yari umusuma umwe mubi. Ariko abantu barushirizaho gusemerera imuduhe. Ariko ntibigeze bamenya canke bavuga Yesu Baraba. Ariko bavuze Baraba kugira batandukanye Yesu wari we, ko ngaho n'uyu yitwa Yesu. Kristo yitwa Yesu, yakoze ahantu bamuzi ku iryo zina. Na Baraba nawe ni izina ryiwe, yitwa Yesu. Ariko iryo zina ntibigeze barivuga. Izina rya Baraba rya Yesu ntiryigeze rinavugwa ndetse no muri Bibiliya. Ko Baraba yitwa Yesu no kubera iki? Kugira ngo abantu badacanganikizwa mu mitwe yabo avuge ati uyu yari Yesu, ariko yari umwicanyi, yakora ibi n'ibi. Araja mu gasho no kumusaraba kandi baramubura mu gishingo cyo kubamba cyane cyo gupfa. Ariko uyu Yesu Kristo atacaha na kimwe yakoze, niwe agiye mu gishingo c'uwo bibacange n'ibindi. Ariko mu by'ukuri niyo mpamvu mubona yuko Yesu yaje kubohora imbohe ngo zibohoke. Abana bakure hehe? Mu vyaha. Hari indirimbo abantu benshi bakunda kumva ngo yarabambwe turabambugwa. Si cyo cyonyine, ahubwo yarakubiswe twe turonka ubugingo. Kuko yarapfuye twe turakira. Baraba yakize kubera Yesu. Baraba yabambuwe kubera Yesu kuko yarategerezwe kubamba cyane gupfa. Baraba yakuwe mu gasho kubera Yesu. Wari umunyabyaha, wari umusuma mubi, wari umwicanyi mubi, aronka ubuzima, aronka ubugingo. Ariko ngo impamvu Matayo atigeze yandika izina rya mbere y'Abaraba ko yitwa Yesu, ni ukugira ngo abantu batamenya inkuru yande
y'uyu mugabo ko yitwa Yesu, ariko mu by'ukuri ugiye gusoma barakwereka neza yuko Baraba izina ryiwe yari afise izina ryitwa Yesu. Rero ngomba ndabereke ikintu mutari muzi. Abo bantu mubona bariko barakora biyita ko bari mu ruhande rwa Yesu, abo ba bishop, abo pastor, abo bakina banda, abo bavuga butumwa, abo barimu, abo bahanuzi n'abandi bariko barakora uyu munsi, bariko bariba abantu. Mwuka wabinjiyemo, uwo mwuka wa Yesu Baraba, apana umwuka, apana mpwemu y'Imana iva kuri Kristo Yesu, apana mpwemu yera, no. Abo bantu bariko bariba bakora amanyanga mu madini, abo barimo impwemu ya Baraba. Baraba yari umubandi, yari umwicanyi, kandi abo bantu ivyo bariko barakora abitandukaniye n'ivyo Baraba yakora. Kumbure bo bariko bariba bakoresha izindi systeme, bariko bariba mu bundi bwenge, ariko mpwemu barimo ni ya Baraba. Baraba niwe abarimo, kuko nawene yitwa Yesu. Rero ninde Yesu abantu bizera? Mube maso n'abo bantu bahagarara bababwira ngo Yesu, Yesu, Yesu. Mube maso kandi cyane. Siko ba Yesu bose ari abana b'Imana, siko abitwa Yesu bose ari abana b'Imana, ko na Satani arifitiye ba Yesu biwe. Nabaye ivyanditswe nimusome Bibiliya, genda musome imirongo nabahaye, mugende murisome, urasanga benshi bitwa ba Yesu, urasanga benshi bitwa ba Yesu. Mube maso, mube maso. Baraba yitwa Yesu, kandi Baraba turamubona umuhemu yiwe mu madini menshi gumisirikira. Ahantu hari muhemu ya Baraba nihajya uzosanga abapasitori, ababishopu n'abandi baratunze, ariko abakirisu babo barakenye, baronka n'agahuzu ko kwambara, baronka n'agahuzu ko kwambara. Kurya ni ingorane, kuriha inzu ni ingorane, ariko umupasitori wabo, bishop wabo, umuprofete wabo, mwarimu wabo n'abandi, amamodoka n'ibindi. Kubera iki? No mu bandi harabiba, ariko abo bantu ntavyo babona. Kubera iki? Maso yabo arasinziriye. Mube maso, mube maso. Abantu benshi bariko barazimira kuko bafashe ingingo yo gukurikira impumyi. Abantu bafashe ingingo yo gukurikira impumyi, ariko benshi bariko baragwa mu mahonero. Abantu benshi bariko baragwa mu mahonero. Kubera iki? Kubera babuze ubwenge. Kubera rero mwataye ubwenge mukabuvaho, Imana iraguta. Imana igasigara ivuga ati abantu banje bishwe no kutagira ubwenge. Kuko yuza kugira ubwenge, uwo kwiruka inyuma y'abo bantu birirwa bakwiba kandi babona, birirwa bagukorera ibintu vy'ubucinga bidashoboka, ariko ukamwizera. Hari ibintu bigoye gutahura.
ni gute kwera umuntu ashobora kuza mu nzu yawe akakubwira ati Imana yambwiye izo ntebe ziri ngaha muri salo, iyo televiziyo, iyo modoka, nk'iki na biriya, kwera ukagenda ugaterura ukamuhereza. Ufise ubwenge buzima, ivyo ni ibintu bigoye gutaha. Gute? Bishoboka gute? Kugira ngo agukorere deliverance, kukureka iyo mivumo data babagiriza, so karande babagiriza ngo abanza aryamane nawe, abanza asambane nawe. Gute? Hama ukavyizera nyene ukaja imbere yiwe muzuye urazikuye, abikoze. Ivyo ni ibintu bitumvikana, ariko ivyo ntibitangaje ku bantu basoma ijambo ry'Imana, kuko Yesu yarabivuze, byose biri muri Bibiliya. Rero ntuzuvuge ngo Imana ntivugana nawe mu gihe udashaka kuraba Bibiliya. Sivuze ko Bibiliya ariyo mana, no, ariko Imana iravuga iciye mu gusoma. Uriko urasoma Bibiliya, Imana ikavugana nawe, ikakwigisha ijambo riri ngaho. Kandi ibintu vyose biri muri Bibiliya ngaha vyandikiwe wowe uriko urakurikira, ni ivyawe n'ivyanje, si twebwe vyandikiwe ngo kugira ngo tubibabwire aho tuba turi. Ariko tugerageza kuvuga no kubigisha kugira basi mwumve icyo Imana ibabwira vy'ukuri kuri Bibiliya. Mugaruke ngaha tubahimirize ko mutabibona basi twe tukabibona, yuko Bibiliya ari iyanyu. Niyo mpamvu tuza ngaha tukabahimiriza, nimusome ijambo ry'Imana, nimusome ijambo ry'Imana yandikiye mwebwe. Yesu nashimwe. Murakeneye ijambo ry'Imana. Nimba uzi yuko ubayeho ufungura ivyo kurya bisanzwe, n'ubundi niko utegerezwa kubaho ufungura ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ivyo kurya bitera ubugingo. Nta handi vitamine z'uburyo bw'impwemu tuzironka uretse mu ijambo ry'Imana no mu gusenga. Handi aho ziva handi havuyemo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, iza mbaraga z'umwijima z'abapfumu n'abarozi n'abandi. Ariko ndababwira mwebwe mu nyumva, mu by'ukuri mufate ijambo ry'Imana mwahawe, musome Bibiliya. Nimuzi ibintu biriko birabaho hanze, muzi ibintu biriko birabaho hanze. Amadini ariko araza ku buryo imidini abonesheje amaso y'iwanje nibona yuko bizera yuko kwambara ikirato ari icaha. Udashobora kwambara ibirato uri umuntu usenga. Nta muntu n'umwe muri bo yemerewe kwambara ikintu citwa ikirato, nta n'umwe. Ndababwiza ukuri, nimurondere Yesu bigishoboka ko abonwa. Murondere Yesu bigishoboka, kuko ibintu biri ngaho hanze, izo mbwa n'abarozi n'ibindi mwumva biri ngaho hanze, biri mu kazi, biriko birakora. Rero mutabaye maso n'akazi kawe. Imana ikumugisha. Nababwiye ahantu muza gusanga amazina ya Yesu Kristo na donzi. Uravye Luka 23 murongo wa 18 urahasanga inkuru ya Yesu na Baraba. Yesu ku musaraba, agiye kubamba ku musaraba, canke Pilato ariko aramucira urubanza. Waza kuhasanga iyo nkuru. Uwo Baraba yitwa Yesu,
izina ryiwe ntibashimye kurishira muri Bibiliya. Uravye Yosuwa yakoranye na Mose, uwo na wene izina ryiwe ni Yesu, nubwo riri muri izo ndimi z'ibigiriki n'ibindi. Ivyo biravye mu vyakozwe n'intumwa b'icino umurongo wa 45 n'abaheburayo ibice 4 ku murongo w'8, uraza kubona ko na Yosuwa bisigura Yesu. Ucuraba muri Luka 3 ku murongo wa 29 urahasanga umuhungu yitwa Yesu umwana wa Eliyezeri, nawe yitwa Yesu, harabivuga neza. Gacuraba Abikolosayi 4 umurongo wa 11 harakwereka yuko umuhungu yitwa Yesuto yitwa Yesu. Ivyo mu bisome, ivyo biraza kubafasha kubona kumbe sawa hari itandukaniro. None gute kumenya Yesu ukuri? Yesu nashi kumbure ndibaza vuba uzokora ikiganiro twereke abantu ko Bibiliya atari Imana. Bibiliya si Imana. Tubanze tumenye byinshi biri muri Bibiliya. Yesu nashi tubone yuko by'ukuri Bibiliya atari Imana. Imana bikumugisha wewe wabanye natwe muri kino kiganiro tugize muri kakanya keza ko kwakira Yesu Kristo. Nimba utarakizwa, nimba utarakira Yesu, nico gihe cawe kwizeresha umutima wawe watuze akanwa kawe, hama nawe ukizwe. Nimba uri tayari usubiramo ano majambo y'Umwami Yesu, menye neza ko wapfuye ku musaraba kubwo ibyaha byanje, kandi natuje akanwa kanje, nizeresheje umutima wanje kuri Umwami Yesu. Ndakwinginze amaraso wavuye ku musaraba anyutse umwanya. Yesu unkize ibyaha byanje byose, ingoyi za Satani. Amaraso yawe acagagure imigozi yose yampuza na Satani. Yesu ndakwakiriye kuva uyu munsi umbere Umwami n'Umukiza w'ubuzima bwanje. Mpakanye Satani n'ibikorwa vyiwe vyose, futa izina ryanje mu gitabo c'urupfu, ryandike mu gitabo c'ubugingo. Akoze Mana, mbaye icyari migishasha kumbaye uwitegereza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha nshuti wasubiyemo ayo majambo, kugira ngo ndakubwiza ukuri. Ubu nubwo wapfa kano kanya ugenda mu ijuru, ko Bibiliya ikivuga neza ngo ufise uwo mwana afise ubugingo. Rero ufise Yesu Kristo muri wewe uba ufise ubugingo, nta kindi. Kuko Yesu yaje kugira ngo atange ubugingo, ubu urabufise. Urakeneye ahantu usengera, urakeneye aho ukurira bakurere, urakeneye Eglise yo yizera Yesu Kristo w'Umwami n'Umukiza kandi batiza mu mazi menshi. Eglise twitwa y'Imwemu, yemera Mwemu yera, yemera ugukora kwa Mwemu yera. Kandi urakeneye kubatizwa mu mazi menshi. Rero hama Imana ibandanye gukorera. Yesu yaciye abwira Yohana ati mbatiza kugira ngo dushitse ivyagezwe. Yesu nashimwe. Rero kubatizwa ni ngombwa. Ukeneye ko ngufasha aho wobatirizwa, urashobora kunyandikira. Aho gusengera urashobora kunyandikira, hama tukabafasha. Imana guhe umugisha. Yesu nashimwe. Rero kambonereho gushimira abantu mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro cacu. Ndizera ko hari vyinshi watsahuye kandi
nimba hari nawe abantu benshi uzi, abantu bataramenya ko bitwa ba Yesu, kuko ni benshi cyane muri Bibiliya, no kwandika amalisite bitwa, ushobora kubashira ngaho muri commentaire. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Reka duheze ikiganiro cyacu, ariko abandanye gusangiza abandi ibiganiro byacu mu magurupe murimo. Imana ibahe umugisha. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye, turaguhimbaje kubw'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uhaye icubahiro Mwami, ukuntu wabanye natwe kuva gitanguwe mpaka giheze. Icubahiro ni icawe Mana, ibendera ryawe ry'intsinzi karihungabane mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ndasenga nsengera buri muntu wese kugira ngo ubandanye kuvugana nawe, mwihishurire, umwigishe muri iyi minsi ya nyuma, aho ivyo wavuze Yesu Kristo biriko birasohora, ko benshi bazoza mu izina ryawe, bazimize benshi. Mu by'ukuri benshi bariko barazimira kubera babuze ubwenge. Mana, ndakwingize muri munyera bagendera sanyi benshi, abaha ubwenge, abihishurire, abereke Imana y'ukuri ari wowe Yesu Kristo. Ukoze Mwami, ndahezagiye umuntu wese mu byo akora ariko arankurikirana, umuha umugisha, ugirire neza. Niko nsengeye umuntu yafashe ingingo yo gukizwa uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mwami Imana akurire imbere yawe, umukomeze, umuhe imbaraga mu izina rya Yesu. Umurinde, umusigame muri urugendo rushasha atsanguye, ubandanye kumwigisha no kuvugana nawe. Ukoze Imana, urakoze Yesu Kristo. Bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, yapfuye akazuka. Amen.